Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV. None n'umwanya amakuru agezweko aba ariko aragarukwako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugaruka ku makuru aba ariko aravugwa cane mu birabana n'umutekano, tukavuga ku makuru aba ariko aravugwa muri politike, mu gateka kazina muntu, mu ntwari ibereye, mu butungane ndetse no mu bindi bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Muri kano kanya rero tugiye kubabwira amakuru ahambaye cane arabana n'umutekano na politike, aho tuza kubabwira ku cuka kibi cibandanije gututumba mu bategetsi ba CNDD-FDD. Ibihangange kuri ubu ngubu ntago biriko biravyorosha imbere ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kubabwira amakuru avuga ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye ageramiwe kuva yavuga yuko bamwe mu badogiteri aba ari ibigugu. Muri ano makuru turaza kubabwira ukugene leta yashinze harimwo abadogiteri bababajwe n'amajambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho kuri ubu ngubu bariko baravuga yuko bagiye gufata ingingo ibereye, kuko kuguma iruhande ya Perezida Evariste Ndayishimiye aba ari ikibazo uri umutegetsi, kuko ntagira uwo atinya. Muri ano makuru turaza kubabwira ibintu byinshi biriko biravugwa cane, ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yihenda ko ari umukuru w'igihugu, ntamenye yuko umwanya n'umwanya ashobora gukurwa kuri iyo ntebe ikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri ano makuru turaza kubabwira amakuru avuga ukugene ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kwisanga niyo ntebe atakifise, maze akumva ingene ashobora gutuka abantu bize ngo ni ibijuju, akabona akavuga ukugene ngo uko ubandanya kwiga amashuri menshi ariko ubandanya kuba ikijuju. Byo bamwe n'abandi babona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arica education y'u Burundi, aho ngo nk'umwana wumvishe ivyo Ndayishimiye avuga atakigera ahurumbira kwiga. Muri ano makuru turaza kubabwira byinshi cane abarundi bariko baravuga, cane ko n'abashikiranganje batanguye gutahura ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye ari we yishe igihugu c'u Burundi. Ni bande bategetsi bo bahanganye na Perezida Evariste Ndayishimiye muri urugamba ariko ararwana? Muri ano makuru turaza kubabwira byinshi byinyegeje inyuma y'ayo majambo ateye isoni ya Perezida Evariste Ndayishimiye yavugiye imbere y'inshabwenge. Muri ano makuru rero turaza kugenda turabigarukako mu buryo bw'idonido. Turaza kubabwira ku bijanye n'uyu munsi, aho hahimbazwa ubumwe bw'abarundi kuri igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026, aho Perezida Evariste Ndayishimiye abarundi babona yuko ata bumwe bw'abarundi ashaka. Turaza kubabwira ivyo bamwe n'abandi bariko baragona, aho Perezida Evariste Ndayishimiye abandanije kwagirizwa ubukozi bw'ikibi bukomeye cane, harimwo no kwica igihugu ndetse no kwica imico kama y'igihugu. Muri ano makuru turaza kubabwira ibijanye n'amabendera akoreshwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, yakoreshejwe n'abandi ba perezida nka bose, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ariko aboneka ahunga ibendera ry'ubumwe bw'abarundi. Muri ano makuru turaza kubabwira ivyo bavyinyegeje inyuma y'ivyo byose Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ariko arakora. Bamwe n'abandi bariko baravuga yuko yoba ariko arashira umucanwa mu mpuzu ziwe, kuko abarundi bahejeje kumutahura. Reveriyano Ndikuriyo nawe nyine ariko arabonera ko akaryo gakomeye cane. Muri ano makuru vyose turagenda turabigarukako. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, fyondako kugira ngo uzurana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Reka tudatevye aya makuru yacu tuyatangurire kuri iyi nkuru nyine yihuta. Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye ibendera ry'ubumwe bw'abarundi ritera riva iruhande ya Perezida Ndayishimiye?
Kuva mu gice ca kabiri ca 2023 ibendera ry'ubumwe riboneka gake cane hafi ya Perezida Evariste Ndayishimiye mu bihe bihambaye nk'iyo ariko aravuga ijambo ribwiwe abarundi bose message et la nation. Hasigaye haboneka amabendera abiri y'igihugu. Iyo hageze kurahiza abashikiranganje n'abandi bategetsi, ni kenshi ibendera ry'ubumwe bw'abarundi ritakigaragaramwo. Ubundi abategetsi b'u Burundi barahira bafashe ibendera ry'u Burundi be n'ibendera ry'ubumwe bw'abarundi. Kanatsinda no mu ndahiro yabo biyemeza kubahiriza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi no kurwanya ingendo y'amacakubiri. Mu biro vy'umukuru w'igihugu no mu gihe c'inama y'abashikiranganje, Perezida Ndayishimiye ashima gukikuzwa n'amabendera abiri y'igihugu. Kw'igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024 tubitse yuko niho Perezida Ndayishimiye yakoresha inama y'abashikiranganje ya mbere atabembera ry'ubumwe bw'abarundi riri iruhande yiwe. Kugira yerekane neza iyo mpinduka, Perezida Ndayishimiye yashize amabendera 5 y'igihugu inyuma yiwe. Ibi abikora abizi neza ko igihe yarahira nk'umukuru w'igihugu yahawe amabendera 2 ry'igihugu n'iry'ubumwe bw'abarundi. Ikindi kiboneka nuko mu gihugu ku nyubakwa nyinshi za leta no mu mashure y'igihugu ibendera ry'ubumwe bw'abarundi ritera rinyika. Hari benshi mu bakiri bato bavuga ko ubu ataniryo bazi. Nta wundi mu perezida w'u Burundi yigeze yigenza gutya. Perezida Pierre Nkurunziza ntiyigeze na rimwe akora ivyo Evariste Ndayishimiye ariko arakora vyo kwigizayo ibendera ry'ubumwe bw'abarundi. Mu kibanza cose arimwo no muri vya bihe vy'ibikorane wasangaho igihe cose ibendera ry'u Burundi be n'ibendera ry'ubumwe bw'abarundi. Perezida Domitien Ndayizeye yabikora gutyo nyine, Perezida Pierre Buyoya yabikora gutyo, Perezida Sylvestre Ntibantunganya yabikora gutyo, Perezida Cyprien Ntaryamira yabikora gutyo, Perezida Melchior Ndadaye yabikora gutyo. None ni kuki Evariste Ndayishimiye umengo ibendera ry'ubumwe bw'abarundi riramushisha? Ibendera ry'ubumwe bw'abarundi ryashizweho n'itegeko. Itegeko nimero 1/4/5 ryo kuwa 17 z'ukwezi kwa12 mwaka wa 1992 niryo rishiraho ibendera ry'ubumwe bw'abarundi. Rivuga uko rikozwe n'ingene rikoreshwa. Mu ngingo ya 5 y'iryo tegeko handitswe ko ibendera ry'ubumwe bw'abarundi ryama rishirwa iruhande y'ibendera ry'u Burundi. Ibi bisigura ko kubera gushira ibendera ry'ubumwe bw'abarundi iruhande y'ibendera ry'u Burundi ari ukurenga amategeko. Nimba Perezida Ndayishimiye ashishwa n'ibendera ry'ubumwe bw'abarundi, yotoza itegeko rikura iryo bendera. Ubundi ivyo ariko arakora ntibihuye n'amategeko. Ubwo Evariste Ndayishimiye aremera amasezerano y'ubumwe bw'abarundi? Iki nico kibazo gihambaye mu nyifato yiwe. Hariho vyinshi vyerekana ko aterekwa ingendo y'ubumwe, na cane cane ingingo zihambaye zisangiza ubutegetsi amoko ku rugero rutuma abarundi mu budasa bwabo bagira amahirwe angana canke bagira ijambo rikomeye mu ngingo zihambaye z'igihugu. Hari n'inzego zikomeye zitera zibamwo ikumira rifatiye ku moko no ku migambwe. Nk'umuntu yitwa umuseneri mu Burundi we bisa nuko atakiri umurundi akwiye neza. Ndayishimiye hariho abarundi asa nuko yafuse, abo ni nk'abarundi b'impunzi. Imvugo yiwe ntireka gucishamwo ko hariho abatagira agaciro mu gihugu cabo, kuko azi gukoresha imvugo
y'ikivunga yagiriza ivyaha bikomeye imirwi y'abarundi. Ivyo akabivuga atana amatohoza akozwe, ivyo nyine nivyo bitandukanye n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi kuko yiyamiriza kwagiriza abantu mu kivunga. Muri politike ibimenyetso biravuga iyo umuntu yanka ibendera ry'ubumwe bw'abarundi aba yanka ico risiguye nyine. Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ariko arategura iki? Hari amakuru twari twababwiye mu ntango y'inyinyurana mu bihangange vya CNDD-FDD kuri ubu ngubu vyahejeje no gushika muri leta yashinzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni kuvaho Perezida Evariste Ndayishimiye yitiye abantu bize amashuri menshi yuko ari ibijuju, aho Ndayishimiye adatinya kuvuga imbere y'abashikiranganji ndetse n'abandi bategetsi bakomeye ko abantu bize ari bo bijuju, uko ubandanya kwiga ariko uba ikijuju. Ivyabandanije kubabaza abategetsi benshi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu bakabona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ataco amaze, yafuma ava ku butegetsi kuko igihugu akigejeje ahatemba. Ibigugu bine muri leta ya Ndayishimiye. Mu Burundi uko umuntu yiga niko aba ikigugu. Ibidogiteri biri ngaha imbere yanje murazi uko bingana. Dogiteri muri ibi, dogiteri muri birya ibishuri, none ko mfise ibintu vyize vyinshi ko ntabona iterambere. Amajambo yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye yazamuye icuka kibi hagati y'abasendede-FDD cane cane nyine muri leta yiwe ubwiwe yishingiye. Perezida Evariste Ndayishimiye, leta ya Ndayishimiye irimwo abadogiteri bane: Randuwine Baradahana, François Havyarimana, Ndikumana na Hassan Kibeya. Aho ni mu gihe Ndayishimiye aharura abadogiteri mu bintu akavuga ko ari vyo bijuju vya mbere mu Burundi, kandi akabivuga ataco yikanga, ata n'ubwoba yoba afise kukugene abarundi bamwe na bamwe ndetse n'isi yose iri buze kwiyumvira kukugene yagennye mu mabanga ibijuju. Iri jambo ryakiriwe gute n'abo bashikiranganje? Mbe none amashure azobandanya kubakwa kandi ariyo adukwegera ibigugu mu gihugu? Mu nama y'abashikiranganje amajambo y'umukuru w'igihugu vyoba bishika bakagira ico bayavuzeko? Amakuru dufise nuko kuva havugiye iryo jambo ibintu vyateye bigenda nabi, aho n'abashikiranganje ndetse n'abagize leta yiwe bajeje kubona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atana cimwe kizima agiye kugeza ku gihugu usivye kubandanya kukica. Kuri ubu ngubu ngo bariko barifatanya rwihishwa n'abashaka gukurako ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Twabarababwiye impande zihanganye ngaha mu gihugu c'u Burundi mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Twarababwiye intambara iri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo. Twarababwiye abagendera mw'iragi ndetse na bene Samuragwa, aho kuri ubu ngubu badatinya no kugenda baragaragara mu mpuzu zanditseho bene Samuragwa canke abari mw'iragi ry'umuhisi Pierre Nkurunziza. Aho kuri ubu ngubu ibintu bibandanya gutera biragenda nabi, ico bikoze abo mw'iragi barafise ishavu rikomeye cane kukugene Perezida Evariste Ndayishimiye yishe igihugu bikomeye cane, aho ngo kuva aho Nkurunziza asandabiye ibintu byose vyaciye biyangara. Igihugu nta mazi acibamo meza, nta gitoro, nta muyaga nkuba, ivyankenerwa ku masoko birazimvye. Igihugu bisa nkaho kiyugaraniye ko gisa nkaho kiri mu bohero. Abanyagihugu bose bato bato cane cane baragowe. Perezida Evariste Ndayishimiye aragomba gufatirwa ingingo ikomeye cane. Amakuru y'ibanga twajeje kumenya nuko mu matora y'umwaka wa 2027 umugambwe CNDD-FDD ndetse n'ibindi bihangange byabiriko birateguramwo ikintu gikomeye cane.
biriko biravugwa ko cyane gusumba ni ukugena ngo Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yoba yarabimenye yuko abasendede FDD kuri ubu ngubu batacyacira amagambo mabi avuga ndetse batacyakira no kugene amaramaza abategetsi bamwe na bamwe n'abandi bajya mu mirwi imurwanya ariko rwihishwa ku kirimba c'umukuru w'igihugu ibiriko birahabera ntago vyoroshe. Abakozi bo ku kirimba c'umukuru w'igihugu ntago bariko baravyorosha, bariko bahiga bose kwifatanya n'abariko bararwanya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibintu bibandanije kumera nabi, mu kandi kanya turaza kubabwira amakuru ahambaye ku kugene Reveriyano Ndikuriyo nyine ngo yoba yategetse abamugamburukira bose ko bagomba gufatanya kandi bakarwanya uwo wese ariko arica igihugu, bahereye ku mukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ngo abo mu mugambwe benshi bamaze kwemera yuko Ndayishimiye batamuha andi mahirwe yo kurongora Uburundi mu matora yo mu mwaka wa 2027, akaba azabamwo ibintu bikomeye cyane kuko amasoko yacu y'ibanga abandanya abivuga. Mu yandi makuru turiko turabategurira turaza kubabwira ido nido kuri ivyo vyose. Ibi byiza nivyo ndabifurije.